ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi Mvira. Aha kweli wandaya nzima we. Aha rero nguje kuri abandi. nawe uri umugenzi Imara ya nkaho wiyambika shimwa Yesu ofu mubigaragaza. Mbe nuna havuna dukasirira n'urufango. nawe by'ukuri kurambwira ndi Imara ugasubira kurambwira ivyo bintu Mbega uwo usigaba na Vincent wewe. Nana hamwe batabizi kuri ndaya urazikanya na buryo ubuzima mwari mubanye umwe binabera hino ko ndavuzi wewe. Urabizi neza ko nari ndabizi wewe. Mbega hoho uribuka au nani ukungene woba unibuka wewe ukungene mwabanye ibintu mwaracanyemo nawe ariko buraheze uramuhemukiye utangiye kwegana n'urya urazi kuri umugenzi wanje umunsi nanje kuganda gusubira ibintu ariko ndofana kugira ngo ndabice twovugana none nawe uri kuragira kuvyemera utarananyumviza nico novuga jewe natubise no kumviriza uribuka nyene inkuru y'umwana isubira inyuma uribuka umunsi duhura muri kumwe nabera hino ndababwira ko mukundanye ko muri umwe ariko ubu hano kwera nawe uri wanyu watombe ukanuji wanyu iyo ukanukaje handi baba bakuvuga kuri Imara kandi nawe bamaze imisi babivuga none je ko ntabifata kwari Imara yande Imara yayiwawe abwo nasona ugira wewe hoho kutahigwa n'umugabo atari se n'umwana ahubwo n'uri ndaya kare bahora bafisha ku bihome ubu basigaye bafisha kuri Facebook habura gataba ko afisha kuri Facebook wewe nyumviriza basi ndakora sinaciyumvira ufise mu mwanya wewe wo mandandika basi ndakubaza none ivyo bivugana ivyo bivugande Vincent aha ahose aho nyina huca hose bagenda baravumagiza wewe gusa Kanyana nguri ndaya ishwe ahubwo rabu have nibabone n'umuntu twoba twagaranye natusange twagaranye ngaca bwa ko nanje nafashe umwuga wawe nizurira nyumviriza basi nokurazi ko tawundi umuntu no jewe ndahamagara imbwi iwacu turafise imbwa mamaye pakuzana imbwa muhira ndayihamagara ubu nyene mwanure gusa wagiye uje kuzana gusimya kindaya dusiziza gusa kwa bana oye hariya ndagusabye none nyumva no makasi ndayihamagara hariya imyaku yose imikoshi yose uwo muramagara nyine niyo uca yumvira yuko nanje nkora akazi kishi hagaritse ngaho wumva ufise ukomeye neza wewe jewe Chenda kome Vincent urumva ukomeye neza niwe ndiko ndabaza kwiriguranyararaza kuryambere gushika kurya 200 uri kuramvuga ko je turyamana ubikura kuki Kanyana iryo siko sokoze kushobora kubona umukunzi wawe Vincent ndakuyamye umvane mu kanwa uhagije kumfungishiriza umugabo nanje uri kurandondera uri kurambuza amahoro uri kuramburiza naho ni nabanivugarira umusigaye ndigendana numwe Vincent wani uri kurandondera Vincent ndakugire wewe uri kurandondera Kanyana erega nakurondeye kuva kera Nuzi neza ko nari nsanzwe ndagukunda. Suno munsi gusa ndakurondeye nari nsanzwe ndakurondeye kandi nubu ndacyagukeneye. Haburi kurani. Nzoruhuka ariko ndakurose. Ngaho uri kuravuga. Ntopfa umusura nkanukirwa ko biri kurambuza amahoro. Gene gisa. Vincent. Ja umunsi umwe nzokwitako ugwa mbunyice. None ko uri kurambuza amahoro kandi wangu ubandanye undonde. Ubandanye ndondera Vincent turi guravuga ngo gende umugore wangu uraryama munzu wowe uriya munzu waje urahazi wewe urahaza ngene hasi uramaze kuza kuharyama Kanyana niba ntaze munzu yawe sawa ariko ndipfuza yuko umenya munzu yanje
kandi cya kabiri naco nimba byakwiragiye mu isite yuko tugendana je nawe ubu bisigura ngo wamaze kuba umugore wanje kuko bose barazi ko umugore wanje ahubwo ibyari mu majambo reka tubishyire mu bikorwa uri n'indero ya jendero ndi nayo Kanyana icyo wakora cyose kuri jewe sinokwigera mbabara kuko ndagukunda cyane wokora iki none unkunda ibiki ngaho nkubitare ko uyemera nkora ko sindagukwiza ikofi nkubitaho minduru abantu bose ndabamagare ndababwira ko ufashe ku nguvu mucamuza mwese mu mwanya ndabahamagara nkora korere nkorako Kanyana urumwambikazi umugabo wanje niyo mpamvu nashobora kura amaboko mu mufuko nkorerwa nkorako nkubite ndabahamagara abantu bose birigora byumva bose baza kubyumviriza ko atari byo byo bigura mbeshe shira ku Kanyana kugukubita sinare kureka kugukubita ariko noba nikubise utananiwe none shira ko jonda kumera fatu nige niwanege umugabo nuri kuramunigira mu gasho niganda kuzaniye ndakwizaniye shirako uwo kubona uko Kanyana Berahino yarakurotse Kanyana nukuri ki ugira ngo uve inyuma ya Berahino nimba nararozwe reka mbandanye ndoko ahubwo wewe nawe wararozwe nimba uburazi wariye wewe bwo kwa ugushirwe ukashibwe bwo mu maguru uzora ya Kanyana ndemera ko narozwe sawa ndemera ko narozwe ariko kugira ngo nkire niwe wonkiza ndakomeye neza ahubwo kugira ukirigenda ubohoroze Berahino gumutsindagira muri katagasho hamubone kutomera neza wa kirofamu ndamubohoye Berahino cyenda kuronka genda umubohoro cyenda kuronka genda ubohoze ya ivyo nzovyemera ariko turaranye niho nzokwemera kurekuza Berahino ariko mu mwanya tutararara natsishobora aho uriyumva neza ko je no ryamana na wewe ya hako no ryamana na wewe no kuma numva naryamanye n'imbwa uri kurabona agasuzuguro kawe wumvise ngo nta mugabo mfise naco gituma ugenda urancafuza ufata uko ushatse kose sha n'umusi dakuretse hariho umunsi ndoza nakuririye amavubi nakwambariye ikora yaza gushita gwaragenda kuryamenya kuzosengene hama nje mu gasho nanje ibyo nivyo ndiko ndakubarira uwo kubona aje no kuma Jafe kichatu gingi tamira mane. Wewe wamaze kumbwira neza ndakwere wamaze kumbwira neza Vicente agenda ku Kanyana urumva wewe utuma Vicente agenda mu rugo rw'umwana wiwanje ngira ndagukubite ukubite kandi umwana ndagukubite sawa navugishije umunwa ntibumvise ubu nzoza ndabavunira ku ivi akantu ko niko kose kiruka inyuma ya Berahino ungiye gukoresha amakofi umviza ndakubariye ukuntu ndamukanibwa we wampombeje wakiga umufata ndakumazigure nafashe rero nariko ndabembereza hayi nakubisiza uzuku ngira ndabahane kwanasero twakubita imwe bambaze kurya niko bagira wana witaraka aracitse hajya jewe nagira zahe hajya nta ucinga hajya macimbo na macimbo uramukubitwa ndari imitwa ntutarike nakoze izuko nkaca nkokuna
kubaza Ntibaza kukubaza kubera yumvaga azanye n'ikintu kubaza ndetse ko atari yo. turakunda Cyane. rwose Tuzokubaka. ushaka kuvuga n'uno munsi ko mbere kugira nta kibazo Namusi kubaka. ushaka kuvuga n'ubu nyene utaye muhira ugume muhira nta kibazo ariko se ufise ikibazo nabaki ko muramenga wawe Ega nta muntu ahindi wadahinda. Mbwira inkuru maze imisi yumva mu isite. Yuko usigaye utaza kwa Kanyana. jewe Wewe nyine wagira nini? jewe ariko urabona yuko ntushobora gutahira Kanyana kandi ndagufise Barabesha shangi nibyo baronda. reka nakubwite ukuri nta munsi n'umwe ndigera ndarapa Kanyana Hanyuma babivuga babikora. njye nabivuze gusa narabikwiragije ndabibwira abantu bariya kubera iki bivanye n'icyo twapfana Berahino Bivanye n'icyo mwagirana. twapfana Berahino ntabwo ari ukuri Mufiki ku buryo ugenda uravuga ibyo byose kandi atavuga. Nkeneye rero ubwiza ukuri kugira ngo nzobibakane n'umugabo nzirenze ibyo. Berahino Mwapfa Kanyana? Namufubisha bibiranye. narakunze Kanyana igihe kinini cyane kandi nkifise amafaranga hasigaye Berahino yita mu rukundo rwaje na Kanyana Bisigure no kuko kumukunda. sindamukunda gusa hari icyo yankoreye mu buzima bwanjye ntazibagiwe Yagukoreye iki nibyo nkeneye kumenya. nari mfise amafaranga menshi sheri nari mfise amafaranga menshi nari mfise ibihindi bijya hirya no hino ariko Berahino amaze kwitamika mu rukundo rwanjye sanga amafaranga yose ndiko ndayonona ndiko ndondera Kanyana ariko Kanyana sinigeze ndamuronka Hanyuma rero ndashaka nawe ababari nawe cyangwa icyo narumva neza none nimba yaramushatse wewe waramukunze Kanyana hanyuma uwundi nawe aramurongora kugeza ubu bakaba bavuga yuko utahira Kanyana wafungishije Berahino kugira urongore Kanyana. namufungishije kuvuga Kanyana ka Berahino Hanyuma bijya byo kwica Kanyana navyo. Berahino ntabwo yari we yishe Kanyana Berahino ntabwo ari we yishe Karine njye namurashe Wamuroshe nawe umuhoye. Karine yari yagombye kwica Kanyana kubera yari asanzwe akunda Berahino kuko nanjye nari nsanzwe ndamukunda Kanyana njya gutabara Kanyana hamarandasa amaze kundasa ndirabika nigira ko napfuye nyuma zaho burya yagiye kunyegera yandi ndamwaka pistole yari afise ndamurasa ubundi rero harya afunzwe ntabwo ari kazi ukuri eshe numva nukuja ni mubi Burya amaraso y'abantu urayanywa nta n'icyo biba bitwaye. kama ibiganza byanjye birakijije byarahezagiwe na padiri na pasiteri yabihezagiwe Yabihezagiye bize birakora amaraso. no ariko bitambitse mu rukundo rw'ubundi ubundi baza kumukura mu nzira nticyari ikibazo ahubwo gusa nuko haciye hivangamo ibya Karine None igihe nzirakarengane ko nakungaje nk'uwo mukuza. sheri ushobora kumenya Ubu rero cyagomba Kanyana. Jumbura kutanshaka niba ndani. ndagushaka ariko reka banze yicuza ibyaha yakoze Ushongo. ko numva mbere utamugira mu mutima rwose Birambabaje. Wowe wanyemereye ko wahindutse ariko sanze utarangira kubera ikibura cyane.
Brenda nta muntu yigera akundana na J Vincent ampebe hamabi niba nakubwiye ibi byose nabikubwiye kugira ngo ubimenye nushobora kumva inyuma we Washe niteke kwaje witeke Bae bize ko Rwanda ariko gusa nyine nk'ibisanzwe ntacyo nzobura sindi wawe basi sinakwiha niyo mpamvu kwema muri ino y'Imana nta bikorwa byiza reka je nta kibazo mbanifite narapfuye n'urukundo rwawe gusa nyine hajya nari mbabaje nuko utahira umugore jewe ndi nkumi ndahari gusa nyine nshimihangana urazi ko ndwawe kandi urazi ko nokwanira ukugukorera ibyo ukeneye ndabishobora ntabwo kwicisha amahanga cy'ifungu utari bugere ubundi munsi ntabwo ikibazo nigenzi wo kuyibukiriza ati iminsi ni myiza sheri ndakwizeye gusa nyine ufise amaso meza ubwo na tuzobyara ruzoba rusa neza murakoze sawa gusa nyine nzokuyibukiriza wumvise ya kama ntibaza warabonye ko ubu usigaye mfise akazi ujya muduga ndizera yuko mu mwaka uza nzaba mfise umuduga wanje nanje nta kibazo reka ndawutware ndawunyonge ejo canke hirya y'ejo bizogenda neza nta kibazo kama nagomba kuja kogesha sinagusiga oya turajyana kubera ngo ntazi kandi none uwega n'ibiki nkarambirwa no mu rugo nkaza kwicara ku irembo ibyo byiruka gute kubera habaye ndakuzaniye amakuru meza amakuru nyabaye gusa mwarampaye idiri igumye ko ntahazo ngira none n'ibiki byagenze gute maze kuryamana na Vincent umuhungu ntakunda umuhungu ntiyumvamo ariko byagenze neza ntumbwire ko waruse amakuru kiriya kintu cyose ukugishe Karine unavungishije umugabo wawe ukuntu agenda arakubeshyera ko muryamana kugira gucanishemo n'abantu ntumbarire gusa nyine nari kwemera nkaryamana nawe kugira ngo irebe ndonka amakuru ariko rero namucitse urakoze urishurira kugira by'ukuri nyine uti ndamucitse gute ko utambaza byagenze gute rero ndamubwira ati ndi mu bihe nakiranyisha nyinshi ndambwira ati umunsi navuyeyo nigenze wo kwiyumvirira sinzi ikintu nobwa sinzi ukuntu nogushimira sinzi ukuntu nabivuga mu by'ukuri manira shani yo ngibona ko Imana kiri kumwe nawe nyumvishe uburyo ko nzi tugendera ubunyana tugenda kwa tugenda ubunyana cyane tuzogendera ubunyana cyo tugendera gabo mufunga nubwo naraye amasaha gushaka kumurikura umviriza shani umviriza uzokora Yesu Mana sinzi ukuntu numva none shima sinzi ukuntu ko bigenze gute burya nta muriro twirwanye nta n'uwo twararanye yarimo deporose yatsinda mugama jori wamaze kuyafata sinje ndiruka kuma telefone yazimye nari
wari kuribaza kuri kurafata amajwi kumbe telefone yazimye yateye izima natangiye gufata amajwi kiraka yari nko depuza ya kimyaki mikoshi ukuntu nje ndiruka akora azosubira kumbwira ukuri kose nemeze kurusha umutima wacu kuvuga watangiye gusa wihangane naremeye kuzogufasha vuba cyane nzobikora ndazi yo nzomuca ibintu birimo imikoshi apana imikoshi aho kujya mu muhungu birafise ibiti kubera karimo impulsa twavugana n'umuntu n'iminota 10 gahera ariko urabukunda yazina ndumva biprobaje ariko humva nzogufasha vuba cyane nzomwirinde mu